Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV ishani bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza ku rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo mwirijoro akabara amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka makuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi na cyane turabiri hamwe ku biriko biravugwa ko hari icuka kibi casuye kuduga hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabura muswe gisirikare c'u Burundi FDNB. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko Evariste Ndayishimiye yari karahigisha uruhindu uyu umukuru w'igisirikare c'u Burundi ahavuga ko kuba Prime Niyongabo cyangwa se kuba igisirikare c'u Burundi FDNB caratsinzwe urugamba muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo nta yindi mvo n'imvano ngo vyatewe nuko ari agasuzuguro kakozwe na Prime Niyongabo ubwo yajyaga muri Amerika. Perezida Ndayishimiye nyene kwitabira amasezerano isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro ya Congo muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagarariwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarisize ategetse Prime Niyongabo ko agomba kongereza abasirikare akabakura mu makambi aho bari mu Burundi bose akabohereza muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo bakajya gufasha igisirikare ca Leta ya Congo FARDC kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho nka AFC M23 iri mu buseruko bwa Congo. Hari Congo Prime Niyongabo bivanye n'agasuzuguro ngo yatangaje ko atagomba kugendera ku itegeko rya Perezida Ndayishimiye ahubwo ko agomba kugendera ku irage yasigiwe na Perezida Umuhizi Petero Nkurunziza. Kuri buri Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo ko agomba guca umutwe Perezida uyu musekuru w'igisirikare c'u Burundi kandi ndetse n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu ku rubuga ariko aravuga ko kuri ubu ngubu Prime Niyongabo yamaze kurira indege ahungiye mu gihugu cy'u Bufaransa ndetse kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye akaba so itangazo ryo gufata Perezida Prime Niyongabo ngo afatiwe ku kibuga c'indege aho agira ahungire mu gihugu c'u Bufaransa. Nime yuko igwano imaze iminsi yumvikana mu buseruko bwa Congo aho ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zimerewe nabi cyane ni ihuriro rya AFC M23 aho ndetse pamaze iminsi baraswaho ibibombe bikomakomeye. Ibibombe byanageze mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse aho ngaha mu ntara ya Cibitoke yahora mu Rugombo aho abanyagihugu bavuga ko batekewe n'ubwo basaho honyene gusa uko no mu kiyaya ca Rusizi ibintu bitari byifashe neza. Abasirikare b'u Burundi rero batanguye guhunga bavuga ko ibiriko birababaho muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo batacungwa ariko baragwanira ngo nubundi intambara yo muri Congo ntabwo bazi ico bariko barazira ndetse n'ico bariko baragwanira. Nimuje kandi Prime Niyongabo ngo yasiguriye abasirikare ko bagomba kureka urwo rugamba bagatahuka mu gihugu cabo c'amavuko ngo nubundi Perezida Ndayishimiye yabahenze ngo amahera azohabwa cyangwa se amahera ariko arabwa na Perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo gaca yanyegeza mu mfuko wiwe. Nimuje kandi abasirikare b'u Burundi bajya kugwana muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo uguyeyo ntashobora guhabwa ishumbusho cyangwa se ngo ashikanwe mu Burundi ashinguranwe iteka. Birero bigashavuza imiryango y'abarundi na cyane imiryango ifise abasirikare bagiye kugwana muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo abavuga ko rero ibiriko biraba ku bana babo ngo biteye agashavu kandi byose byarakozwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nimuje rero Prime Niyongabo ndetse n'abandi bose bari mwirage rya Perezida Petero Nkurunziza harimo nka General Gervais Ndirakobuca Reverien Ndikuriyo ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye muri CNDD FDD bamaze kurahira bakarengwa bakavuga ko badashobora kwihanganira ibiriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko ivyo ari karakora ngo bidashimishije amakungu bakavuga ko rero bazomwikura ko isaha n'isaha bivanye nuko ivyo ari karakora ngo bishavuje cyane amakungu ndetse no Burundi. Perezida Ndayishimiye bamwagiriza kuba yarateje intambara cyangwa se yarashoye Burundi mu ntambara idahera muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo abasirikare b'u Burundi babandandiriza guhonera muri Congo. Nimuje kandi Perezida Ndayishimiye we yamaze kohereza abasirikare baba 10,000 muri Congo bajya gufatikanya n'igisirikare ca Congo FARDC guhangana n'imigwi itwaje ibigwanisho harimo nka AFC M23 ariko kanavuga ko ngo na cyane ngo ashaka guhasha umugwi itwaje ibigwanisho we yitabara rwanira mu uherereye cyangwa se visi birindiro muri Republika Iharanira Intwaro ya Congo muri Kivu y'ubumanuko. Mu minsi iheze umugwi wa Leta waragavye ibitero ndetse ari nayo ngingo yatumye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugara imipaka ihuza Congo ndetse no Burundi akavuga ko isaha n'isaha umwanzi ashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
kuva rero ibyo byose byagakorwa canke se kuva iyo ntambara yakwaduka mu buseruko bwa Kongo icuka kibi caradutse hagati y'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nimuje kandi President Ndayishimiye ibi byose abikora yariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 aho rero kuri ubu ngubu abagumya banga ba CNDD-FDD ndetse n'ibihangange vya CNDD-FDD na cane abari mwirage rya Petero Nkurunziza bamaze kugabisha bakavuga ko Ndayishimiye naye itoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ngo bazokwihereza amabarabara kandi ngo nawe ngo azoheza nabi bakavuga ko rero ngo batakimukeneye ku butegetsi bw'u Burundi bivanye nuko ivyo yamaze gukorera u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi ngo vyabateye agashavu. Nimuje kandi bamwagiriza ibibazo bitandukanye Burundi burimwo akarorero ni nk'igitoro camaze kuba umuzi biwibenga mu Burundi imyaka 5 irarumanye atanima ry'igitoro rigaragara ngaha mu Burundi kuva President Ndayishimiye agashika ku butegetsi ibintu vyarayangaye amahera mva makungu yarabuze kwiyunguruza vyabaye umuzi wibenga mu Burundi abanyagihugu baragowe inzara idahera niyo yamaze kubatekera ivyo byose rero bakavuga ko batazobandanya bavyihanganira bivanye nuko Ndayishimiye ngari we mwanzi w'u Burundi bufise bakavuga ko rero bashaka kuzotora President mushasha ari we ngazobatunganiriza akabakura mu bibazo byose bashizwemo n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Nimuje kandi hamaze iminsi n'ubundi hananuganurwa ku deta ishaka kubaho mu Burundi aho ndetse ibihangange vya CNDD-FDD harimo nka General Prime Niyongabo uramuswe igisirikare c'u Burundi akasamo Cheikh Vasindira ko buca ubu ayiramuswe inama nkenguzo amateka ariko kaba yarahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse kuri ubu ngubu yaje no gusubirizwa na Nestor Ntaho-Ntuye. Nimuje kandi sibo bonyene kuko harimo n'ibindi bihangange bikomakomeye harimo nka Haveriano Ndikuriyo uhagarariye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Aba bose rero bamaze kugabisha Ndayishimiye bavuga ko neramuka yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu ibintu bizoba bibi mu Burundi ndetse ngo bazomufatira ingingo zikomeye ku buryo azoca afatirwa ibihano bikomeye nk'uko bamwe mu bategetsi bo ngaha muri Afurika bariko barahabwa ibihano bitandukanye. Ivyo rero byose byatumye icuka kibi kiduga ijo byose President Ndayishimiye nayo makuru yose yahawe n'iperereza avuga ko Prime Niyongabo ariko arashaka kumusamburira ko byatumye rero afata ingingo ko agomba kumupfungisha ngo nawe akazaryozwa ivyo yakoze byo kumusuzugura ubwo yamutegekaga kurungika abasirikare cyangwa se gufata abasirikare bari mu makambi mu Burundi bose akabarungika muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ariko Prime Niyongabo ngagaca ngo abisuzugura ngo ariko rero nagasuzuguro gashatse kumwereka ko ariwe perezida kandi atariwe perezida w'u Burundi kandi perezida w'u Burundi Ndayishimiye akiri ku butegetsi. Iyo ngingo rero Ndayishimiye yaciye ikora ko cyangwa se yaciye itera ubwoba Prime Niyongabo uramuswe igisirikare cy'u Burundi kuri ubu rero akaba aciye asora itangazo ryo kumufatira ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aho Prime Niyongabo yarafashe indege agira ahongire mu gihugu c'u Bufaransa ariko kuri ubu ngubu bikanuganirwa ko aciye afatirwa ku kibuga c'indege nk'uko amakuru dukora ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Reka tubandanirize amakuru yacu no mu bindi bisata bitandukanye mu makuru ariko haravugwa mwiri joro ngaha mu Burundi aho tugiye kubandaniriza amakuru yacu kwiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Ubwumvikane buke hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ku Burundi n'umugaba w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo biri mu bitumye ndetse Prime Niyongabo ataha. Perezida Evariste Ndayishimiye ku Burundi biravugwa ko yashwanye bikomeye n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo nyuma yuko ngo inyeshamba zo mu mutwe wa AFC M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Igerekerezo ry'icenda kigera mu y'umwaka nibwo umuhari wa ihuriro rya AFC M23 ryigarurira uriya mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'amaje y'ubumanuko nyuma yo kuwirukanamwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse ririmo n'ingabo z'u Burundi FDNB. Amakuru kandi avuga ko ubwumvikane buki hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi bwadukiye mu urukurikirane rw'inama zahuje abayobozi b'igisirikare c'u Burundi ndetse na guverinoma y'u Burundi guhera ku igenekerezo rya 10 ikigarama uyu mwaka i Bujumbura.
Imboneca kure yacu rero yaganiriye na bamwe mu bari ngaha ivuga ko Evariste Ndayishimiye ngo yashakaga ko ingabo z'u Burundi zongera kugaba ibitero bikomeye kuri AFC M23 mu rwego rwo kwisubiza ngo Uvira mu gihe kandi General Niyongabo we yabasabye ko ngo ingabo zose z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo zicyurwa ngo zikita ku mutekano w'igihugu cabo c'u Burundi aho ngo kugikomeza kwivanga mu makimbira cyangwa se mu ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Imbonesha kure yacu kandi bandanye mu makuru yatohoje abandanya avuga ko hari umudiplomatike cyangwa se umudiplomate ho mu Bubiligi ngo wakibwiye ko yavuze ko kwigenekerezo rya 11 kigera mu y'umwaka General Prime Niyongabo yakoranye inama n'abakurikiye ubutasi cyangwa se n'abajejwe iperereza ndetse ngo n'abayobozi b'ingabo zirwanira mu mazi mu rwego rwo gusuzuma uko umutekano wifashe imbere mu gihugu ndetse no ku mipaka y'igihugu cacu c'u Burundi. Ni inama kandi yanzuriwemo cyangwa se yafatiwemo ingingo zikomakomeye nko guhagarika ibitero ahubwo ngo ingabo ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo zose zigatahukanwa. Uwo umugambi cyangwa se iyo ngingo icyakora ngo yatewe utwatsi na Perezida Evariste Ndayishimiye ahubwo ategeka ko kongera ingabo ndetse no gukaza ibitero mu rwego rwo kwisubiza Uvira. Uyu mugabo kandi ngo yavuze ko yizeye ubufasha bw'Ububiligi ndetse na Misiri cyo kimwe ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo FRDC Wazalendo Imbonerakure FDLR ndetse ngo n'abacangero bo mu bihugu vya Colombia ndetse n'Uburusiya. Naho Bujumburaho umugabo hararembye mu bitaro inyuma yo gusukwa ko Amarike n'umukenyezi wiwe bapfuye amafaranga umukenyezi yari yasabye ingurane. Ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier Nyagabagera aho ni muri zone Gihosha ya commune Ntahangwa aho ni umugore rero w'umugabo n'umugabo wiwe ngo bose basanzwe ari abapolisi baraye bashwanye mu ruturuturu mu gaturuturu ko kuri uyu wa 17 kigera mu y'umwaka umukenyezi aca asuka amazi yashushe yabize neza kuri uwo mugabo wiwe. Ubu ararembye mu bitaro umukenyezi nawe arapfunzwe. Nkuko vyiganwa n'ababanyi babo umukenyezi ngo yiganiye abajejwe intwaro ko intandaro y'ayo matati yoba yaturutse kuri uwo mugabo yariko ashaka ko uwo mukenyezi amuha ko ku mahera ashika ku miliyoni 6 uwo mukenyezi yari yasabye ingurane muri banki. Inyuma y'impari nyinshi uwo mukenyezi ngo yoba yatahanye inkoho muhira ngo kandi atahora ayitahana. Umugabo nawe abibonye aca arakebwa ko uwo mukenyezi wiwe ashaka kumurasa niho ngo yitanga ubwo uwo mukenyezi aca atora ya nkoho ngo amurase amasase aca arakorokera hasi umukenyezi aca aramuhunga. Babandanye bagira bati mu guturuturu nk'igihe cy'isaha 10 z'ubuca 11 z'ubuca ngo umukenyezi yoba yahavuye amera nk'uwabihevye aca yinyavya mu gikoni hashusha Amarike aca ayasuka kuri uwo mugabo wiwe nko kwihora ko nawe yagomba amurase. Nkuko babandanya babivuga ngo uwo mugabo yaciye atora umupanga kugira ngo nawe yihore ariko kandi abajejwe intwaro baciye babanguka kuhashika baca babatwara kuri zone Gihosha barabumviriza umugabo aca ajana kwa muganga uwo mukenyezi nawe aca yinjizwa ibohero. Nibizi Didanse yarongoye iyo quartier amenyesha ko urwo rugo rwa rusanzwe rurimo indyane kuva kera nkuko abivuga ngo mu mwaka uheze uwo mugabo yari
yakenye umunwa uwo mukenyezi wiwe ahakwa kuwuca ariko kandi ngo yaciye ahunga baramurondera baramubura. Nyuma yaho rero ngo boba baciye basubira kwiyunga n'uwo mukenyezi. Ico nkumenye nuko kandi uwo mugabo n'uwo mukenyezi batari babanye biciye mu mategeko kandi bakaba bari basanzwe bafitaniye abana 4. Ubu rero ngo ngaho mu kibano basaba ko abo bana bofashwa kuko batarabona uko bagiye kubaho. Naho umwaroho abanyagihugu baratewe amakenga n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazanywe mu ikambi ya Mwaro. Kuva mu mpera y'indwi iheze abasirikare bashika 800 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barazanywe mu ikambi ya Mwaro Brigade d'artillerie de Mwaro. Amasoko yacu mu gisirikare ndetse no mu banyagihugu yose aremeza iyo nkuru. Abo basirikare bashitse bashirwa mu kibanza kigenewe kwigisha abasirikare bashasha ca Mwaro. Muri kino gihe kandi ico kibanza kiragaragara nta basoda bashasha bariyo barakora imyigisho za gisirikare. Amasoko yacu avuga kandi ko abo basoda barimwo abambaye umwambaro w'igisoda ca leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bambaye ibisanzwe. Abanyagihugu bavuga kandi ko abo basoda bavuga igiswahili abandi bakavuga ikinyarwanda, baratinya ko ngo hoba harimwo abo muri FDLR. Ayo masoko kandi avuga ko abakuru babo basirikare bo bashigikiye mu mahoteli yo ngaho Imwaro. Umwe mu banyagihugu yatwandikiye avuga ko ngo bavuga ko bano basirikare ba Kongo bafise inyifato zabo mu gatondo ka kare ngo baba batanguye gusohoka ikambi. Bamwe baza bavuga ko barondera aho bagura carte simu, baricara barakirirwa baranywa inzoga gushika bukira. Twumva ngo bamwe muri bo baratanguye kurya imbwa za hano, naho ngo jewe atavyo ndabona. Turafise amakenga ko bashobora gutangura kutugirira nabi kubera ibyo twahora twumva bakorera Uvira. Vyiza rero basubizwe mu gihugu cabo canke bagashirwa mu bibanza badahura n'abenegihugu. Nta mutegetsi numwe arigera agira ico avuze kuri uwo umuzo wa soda ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu Burundi canke ngo atomore ibibanza boba bagenewe bobe nuko bangana. Mu basirikare bo hejuru naho hari abatubwiye ko aya makuru anyegezwa ugasanga azwi n'abantu bake cane mu nzego zitwara igisoda c'u Burundi, nk'uko amakuru twahawe na bamwe mu bari muri ico gisirikare ashikiriza. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza muri iyi saha. Dusozere ngaha tuza gusubira amakuru araza kubageza uko mu gitondo. Amakuru muraza gushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane Imwe Rudende ya Isanga TV. Ishe nibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro byabegezwa kandi babyagurewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mu makuru yacu y'iri joro, amakuru yacu yo nagasaga.